Ikaze kuri Juif LG, jewe wumva ni Roy Juif. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro cubaka urukundo hakugira ngo rusambuke. Ubona nuko tugeze mu bihe bavuga ngo nta rukundo rugihari canke nta rukundo rw'ukuri rugihari. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe amwe mu majambo ubwira umukobwa akamuguma mu mutwe akamuremwamo ikindi kintu, ku buryo avuga ati ubu ndi mu maboko meza y'uwo dukundana kandi ayo maboko akaba ari wewe. Burya abakobwa kenshi imbere y'uko baraba ibikorwa bo babanza gutega ugutwi. Buriya ikintu ca mbere cica umukobwa canke ikintu ca mbere gituma umukobwa yishimira ibihe ni ibintu aba ariko yumva mu matwi yiwe. Uzoraba n'umukobwa kugira ngo atangure kwibona yuko ari umukobwa yiha agaciro bivana n'ibintu amubwira. Umukobwa iyo batanguye kumubwira turi mwiza usa neza, naho aba akiri umwana niho utangura kubona umenga atanguye kwikuza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ko aya majambo atuma nimba wowe musore ufise umukobwa muriko murakundana canke umukobwa muriko murasohokana, amajambo womubwira akamuguma mu mutwe akanakwiyumvira cane akarushaho kugukunda. Ikaze, ndagusaba ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo tubandanye tubana buri munsi uko bukeye uko bwije n'ibiganiro bishasha. Nimba ushaka ko umukobwa kwiyumvamwo umunsi ku wundi canke uko bukeye uko bwije, nimba ushaka umukobwa kumutetesha, reka ndagusabe ijambo rya nyuma nza kuvuga. Iryo niryo rituma umukobwa yumva yuko akunzwe cane kurusha ibindi. Nawe uraza gutangara niwaryumva iryo jambo. Ndagusaba ugumane nanje kugera ku mpera y'iki kiganiro. Ijambo rya mbere ubwira umukobwa akakwiyumvira buri munsi ni iyo umubwiye uti kubana nawe, kukuvugisha, gutwengera hamwe canke kuba iruhande yanje ni kimwe mu bintu binzanira umunezero buri munsi. Iri jambo iyo uribwiye umukobwa musohokana canke umukobwa mukundana, ni jambo rimuguma mu bwonko agatangura kwiha agaciro canke agatangura kubona yuko wewe musore umwiyumvira uko bukeye uko bwije, umwiyumvira buri munsi kandi ivyo akora ubiha agaciro, akumva yuko nawe afise ikintu ashobora guha uwundi muntu, akumva yuko afise agaciro, akumva rero yo kuguma iruhande cane akanagukunda birenze. Irindi jambo rya kabiri ubwira umukobwa rigatuma umukobwa yumva yuko yagutwaye umutima, ushobora kumubwira ati hari ikintu mbona kuri wewe gituma numva noba hafi yawe, canke hari ikintu mbona kuri wewe kinkurura buri munsi nkumva nshaka kukubona canke nshaka kuba ndi kumwe nawe umwanya wose. Iki kintu rero nimba gihari gerageza ukimubwire, kuko niyo yakimenya ni kimwe mu bintu bizoguma mu mutwe wiwe canke bizoguma bisirikira mu bwonko bwiwe, kandi ugasanga ariko aracitwararika. Akarorero ushobora kumubwira ati impuzu wambara, parufe wisiga, canke uko utambuka, imishatsi yawe, inseko yawe, uko utwenga rimwe rimwe, taye yawe, ibi biratuma umukobwa yumva yuko ari mu ruhande rwiza, biratuma umukobwa yumva yuko hari ikintu special nawe afise, kubera yuko abakobwa urabizi yuko bama bashaka kuba special ku bantu. Rero iyo arose umusore amubwira iri jambo aba yumva yuko nawe akunzwe cane, kubera yuko arafise umuntu amwemera. Niki naco ni ikintu ciza cane co kubwira umukobwa muriko murasohokana canke umukobwa mukundana. Ikindi kintu gishobora gutuma ca gatatu wigarurira umutima w'umukobwa canke ushobora gushira umukobwa hafi yawe akakwiyumvira buri munsi, vuga ku kintu ashobora kuba ariko arakora muri iyi minsi kandi uzi neza ko ico kintu agikunda. Ico kintu gihe amanota meza, mubwire ko urindiranye igishika kubona kirangira canke resultat finale y'ico kintu. Ashobora kuba ari amashure canke ashobora kuba ari projet kanaka ariko arakora, ukamubwira ati wow, narindiriye iki kintu ndakindanye igishika sije nzobona kiraheze, sije nzobona iyi projet iraciyemwo. Mwereke yuko ashigikiwe kandi umubwira ati ndahari kugira ndaguhe support mu nzira zarizo zose wifuza, uko wabishaka ariko kose ndahari. Uharure yuko umuntu ashobora kuguha support, ndahari. Rero ibi navyo biratuma umukobwa yumva yuko ari comfortable, yumva yuko afise backup canke afise uwundi muntu
kwishingikirizaho mu buzima, akavuga ati naho ndi muri ibi bintu hariho n'umuntu abiryoherewe, uzorabe yuko urakora ikintu ukabona abantu bose baravuma, hari igihe ucika intege, mugabo mu gihe ufise naho yoba ari umuntu umwe, si turebe nk'umukobwa afise umuhungu akunda, uwo muhungu akunda akaba amushigikiye, aba yumva nyene uwo muhungu ari we wiwe, aba yumva uwo muhungu ari refuge yiwe, ari ahantu yohungira naho vyoba vyanse canke imeze gute, yoca aza iwawe wowe musore wamuteye intege. Aha rero uba uriko utera wigarurira umutima wiwe, kubera yuko uriko umubwira amajambo amuryohera. Buriya nta muntu akunda umuntu amuca intege canke umuntu amubwira amajambo amuca intege. Ikindi kintu co kumubwira, wowe musore gerageza muri wewe wirememo ijambo ryo kubwira umukobwa ati merci canke urakoze. Iyo umukobwa akora ibintu vyinshi, agakora ibi na biriya kugira ngo yumve yo kunezeza, kugira ngo yumve yo gushimisha, aba ashaka umuntu amubwira ati wakoze kwibi n'ibi n'ibi. Ugasanga umukobwa yakoze ibi yigoye, akora ibi n'ibi, aba akeneye umuntu amubwira ati nukuri wakoze ku bwitange bwawe, wakoze kunkorera ibi, wakoze n'ibi na biriya. Akenshi umukobwa iyo ari kumwe n'umusore akundanye n'umusore, nta kintu ca mbere kimuryohera nko kumva umusore akunda amubwiye ati wakoze kwibi bintu, ati sheri wakoze vraiment sinayikubona ngenda bigenza, ariko wahabaye ukamwaprecier, ukabiha agaciro ibintu byose yakoze. Ibi biratuma umukobwa akora ibirenze canke akora ibindi bintu by'ubusazi kugira gushimishe birenze, kubera yuko aba yumva yuko akunzwe n'ivyo akora bikunzwe kandi bikugwa neza. Niki ni kintu ushobora gukorera umuntu mukundana muriko murasohokana w'umukobwa ukigarura umutima wiwe. Ikindi kintu ca gatanu co kumubwira umukobwa mukundana canke muriko murasohokana kugira ngo abone yuko afise agaciro mu buzima bwawe, abone yuko akunzwe, kugira wowe umusore ubandanye wigarurira umutima wiwe, ni ugushaka ivyumviro vyiwe. Wowe musore hari ibintu uriko urakora, hariho amaproje yawe canke ariko hari ibintu nyene urimwo, hamagara umukobwa ukunda canke umukobwa mukundana, umuhamagare umubwire uti sheri jewe ibintu bimeze ukuntu ushaka kumva ivyiyumviro vyawe, wowe ubona gute, uvyumva gute, hanyuma kugira ngo abone yuko umukonsidera, abone yuko uri umupartner wiwe mwiza, ari umuntu mufatanije ubuzima canke mufise ivyo musangiye, ku buryo umukobwa abona ati wa muntu bwa wundi aranyemera, arashaka ivyiyumviro vyanje. Ibi biratuma bikora mu mutima canke mu bwonko bw'umukobwa, akumva yuko umusore turi kumwe kabisa niwe wanje, umusore kabisa yantumbereye, azi ico ashaka ko yantumbereye, afise projet. Rero ibi biratuma umukobwa abona yuko afise agaciro kanini mu buzima bwawe, bigatuma arushirizaho kugukunda. Gerageza wowe musore, nimba ufise umukobwa mukundana, rimwe rimwe uze uracishamwe umubwire projet zawe, amubwire ati sheri ubona vyogenda gute, wumve ivyumviro vyiwe nawe abone yuko atari hanze ubuzima bwawe cane, ahubwo abone yuko mubirimwo mwese muri kumwe. Ikintu rero ca gatandatu co kubwira umukobwa ukigarurira umutima wiwe wose, akumva arasaze, akumva afise agaciro kamwe gateye ubwoba mu buzima bwawe, no kumubwira ati nukuri mukunzi wanje canke umukobwa canke sinzi ngene umuhamagara, umubwira ati nukuri uraciye ubwenge cane. Iyo umubwiye ko aciye ubwenge cane, ibi biratuma umukobwa umuremamwo ikindi kintu kitari muri we, ukamuremamwo izindi mbaraga n'izindi nkomezi. Iyo umubwiye yuko aciye ubwenge cane, akenshi uzosanga abahungu turiko tubwira abakobwa uri mwiza, ufise amaguru meza, ufise amabere meza, ego ni vyiza, mugabo iyo wongeyeko iri jambo ukavuga ati uciye ubwenge, iri riratuma umukobwa yumva aryohewe bimwe bidafise urugero, kuko abakobwa barazi yuko abahungu mwebwe mubasuzugura canke abasore musuzugura igitsina gore, ariko iyo yumvise umuhungu amubwira yuko aciye ubwenge, aba yumva afise akandi gaciro. Abahanga bavuga yuko ibice 84% vy'abakobwa babwiwe n'abakunzi babo ko baciye ubwenge vyaranse yuko babavaho, kubera yuko babaprecier nk'ubwo bwenge canke mu kubabwira ngo baciye ubwenge. N'ahandi kumubwira ati ufise amabere meza, amaguru meza, abantu bose barabimubwira, ivyo yama yavyumvise kenshi, ariko ntibiza kutabimubwira, urabimubwira ariko ukarenzaho iri jambo rivuga ngo uraciye ubwenge, ati mukunzi wanje nukuri je nasanze uciye ubwenge. Aho umukobwa azokwiyumva yuko ari mu maboko meza,
ayo maboko meza nawe ni wewe, kubera yuko azoba yumva yuko ari kumwe n'umuntu azi agaciro kiwe. Akenshi umukobwa biba bigoye yuko akuja kure mu gihe umubwiye amajambo canke umukoreye ibi bintu vyose tuvuze haruguru. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Juif kuri Juiferg. Murakoze, duhure mu kiganiro gikurikira, mukora na subscribe. Ciao.